2026 imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe ahagaze ko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Abahuza bo ku mitumba no mu makartier bigize komine Mugere mu ntara ya Bujumbura barimonogoje mu kurya ibiturire no guca izangondagonde. Muraza kumva ico bamwe mu banyagihugu bo muri komine Mugere babivugako. Ngo nuguhonyanga ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi gufata ingingo yo gupakira mu makamyo abanyagihugu ubagirije ko ari abashomeri. Ishirahamwe Aricoto ririyamireza iyo ngendo. Abatari bake mu gisagara ca Bujumbura nabo basaba abanyagihugu kuva hasi baharanire agateka kabo. Hari n'ayandi don Dojemba z'umutima nije ndi kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma naho hari Jesrene Manirakiza idonido ni mukanya. Ndongeye kubaramutsa. Nk'uko mwari mwejeje kuvyumva, abahuza bo mu makartier n'imitumba bigize komine Mugere mu ntara ya Bujumbura barya ibiturire bagaca n'izangondagonde. Abanyagihugu bo muri komine Mugere baridoga cane, bamenyesha ko bari bumvise babwirwa ko habaye integanizo nshasha y'intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakartier hazoca hatorwa abahuza bashasha kugira n'imitumba canke amakartier mashasha bironke abahuza. Bamwe basaba umukuru w'igihugu yashizeho urwo rwego gufasha hatorwe abandi bahuza. Abandi banyagihugu bo muri komine Mugere bavuga ko bidatangaje kumva abahuza bo muri komine Mugere barya ibiturire bakongera bagaca izigoramye. Abo bahuza ngo basanzwe ari abanywanyi ba CNDD-FDD ngo barabira akarorero kabi kubo basanze mu gisata citwa c'ubutungane aho barya igiturire izuba riva ntihaboneke ikibahana. Ingendo yo kurya ibiturire ngo niyo iranga ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Basaba abarundi bose kuja hamwe basezerere intwaro ya CNDD-FDD idatunganiriza abanyagihugu. N'inkuru tubaza Ninete Nancy Mutoni. Iruhande y'ubutare bwitwa Serha buriko burimbwa mu Kinigero Igakara muri komine Mugere bubabaje abanyagihugu bo muri iyo komine. Abo banyagihugu bashikiriza ko kandi barambiwe n'inyifato y'abahuza mu makartier no mu mitumba igize komine Mugere. Bajya ibiturire izuba riva baca izangondagonde mu kwiha n'ububasha badafise. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine Mugere ngo ntibazi ko babikoreshwa no kudahabwa agashirukabute bemerewe na leta canke ko ari ingeso bikabayobera. Batanga akarorero k'abahuza bo muri quartier Ruziba barongowe n'uwo batazira Sogo, abahuza bo ku mutumba Ruvyagira, abahuza bo mu mitumba ya zone Kabezi komine Mugere. Uyu munyagihugu twahinduye ijwi kumvo z'umutekano wiwe mu mukurikire. Ikindi kiteye imyidogo muri komine Mugere kwitagira yakutse ikijanye n'abahuza. Nukuri abahuza bo ku mitumba no mu makartier baragishirije uko bakora bagitangura uno munsi sibyo bariko barakora. Sinzi yuko ari uko buri imishahara ntituzi ivyo ari byo. Barya ibiturire bagashiza gonde bakiha ububasha badafise, ivyo bigateranya abenegihugu. Nk'abahuza bo muri quartier Ruziba barongowe n'uwo batazira Soko barigize ibihangange, barigira biza amategeko kugira ngo bafise za doctora n'amamaster muri droit ntituzi ivyo ari byo. Ahandi bafise imyidogo n'abahuza bo mu Ruvyagira muri zone Buhanda komine yagutse ya Mugere, abahuza bo mu Kabezi mu bice byo haruguru nabo nyene n'abantu bidogerwa, eka n'abadashoboye kuvuga urumva ko bafise imyidogo. Rero ibarabe uko bogenza abo bahuza. Abahuza bahasanzwe bafata nabi abanyagihugu bajejwe gutunganiriza amategeko ngo bayahonyanga bene umurango babona bakishima ko badakorwa kongo kuko bari mu rwego rwashizweho n'umukuru w'igihugu. Bamwe muri abo banyagihugu basaba ko hatorwa abahuza bashasha kugira n'amakartier mashasha canke imitumba
aronke abahuza bayo. amatwa dusumira bari bavuze ko ukuntu bagujije amakartier n'imitumba ko bamaze gushira amasentare mu mazone bazoca bahindura hasubire gutorwa abahuza buri quartier canke buri commune bifise abahuza bayo. Rero twashaka ko babidukorera uko kuko hari abahuza bakwiye guhindurwa tosubira gutorwa ko bashiza ngonde bakarya rushwa bagafata nabi abene gihugu batejwe gutunganiriza. Dusaba ko buri quartier yigenga mu kuronswa abahuza bashasha canke imitumba yongeweko. Nk'akarorero abahuza bo mu Ruziba batwara Ruziba yo haruguru yavuyemo amakartier 3 yavuyemo Mugere bamwo Ruziba nyene bamwe na Kizingo. Urumva ko ayo makartier akwiye kuronka abahuza bayo kubera ko abo twari dusanzwe dufise twamaze kubahagana n'ivyabo baraturenza urwamo bakaduciriza ngonde badukankamira badufata uko bishakiye. Ibyo babidukoreye buzoba ari ubutungane. Mutubwirire umukuru w'igihugu n'ubundi kuko urwego niwe yarushizeho bishima rero bavuga ngo urwego rwashizweho na perezida ngo ntibakorwako kandi bagahonyanga amategeko izuba ritwa. Mu gihe bamwe basaba umukuru w'igihugu yashizeho urwo rwego gufasha hatogwe abandi bahuza, abandi banyagihugu bo muri komine Mugere bavuga ko bidatangaje kumva abahuza bo muri komine yabo bajya ibiturire bakongera bagaca izigoramye. Abo bahuza ngo basanzwe ari abanwanyi ba CNDD-FDD ngo barabira akarorero kabi kuba basanze mu gisata citwa c'ubutungane aho bajya igiturire izuba riva ntihaboneke ikibahana. Ingendo yo kujya ibiturire ngo niyo iranga ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Basaba abarundi bose kuja hamwe basezerera intwaro ya CNDD-FDD idatunganiriza abanyagihugu. Igihugu c'Uburusiya kiriteguye gushigikira Uburundi mu bijanye no kugwiza umuyagankuba n'amasoko ntanganguvu, amagara y'abantu, uburimyi, ugutumatumanako, umutekano, inyubako n'ubudandaji. Mu vyashikanye mu Burundi, Sergei Lavrov, umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Uburusiya n'amakungu, yarazaniye kandi ubutumire umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'userukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika ku kijanye n'umutekano mu bihugu vya Afrika. Umukuru w'igihugu hamwe n'uwo mushitsi bahurije ku kuvuga ko inyishu z'ibibazo bijanye n'umutekano zikwiye gutorwa n'abanyafrika ubwabo babicishije mu biganiro nk'uko bishikirizwa na Ninette Nancy Mutoni avugira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Hari kuri uyu wa 10 mu Kakaro 2026. Nyacubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika naje guhumurano Sergei Lavrov nawe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu y'Uburusiya umubonano waberenga kukimba kwa Ntayirushatse baganiriye kwijanye no gutsimbataza imigenderanire hagati y'igihugu c'Uburundi n'igihugu c'Uburusiya eka mbere baganiye n'ibibazo biri muri Afrika hanini kujanye n'imigenderanire hagati y'Uburusiya n'Uburundi bemeranyije gutsimbataza imigenderanire mu bisata bitandukanye nko kubiza umuyagankuba n'amasoko ntanganguvu, amagara y'abantu, uburimyi, gutumatumanako, umutekano, inyubako n'ubudandaji. Uwo mushitsi rero yarazanye n'ubutumire umukuru w'igihugu c'Uburusiya yarungikiye mugenzi we w'Uburundi aho amutumirira mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta izobera mu gihugu c'Uburusiya mu kwezi kwa Gitugufu umwaka. Nyacubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi akaba yerekanye guheze ubwo butumire narijya azoba ari mu baserukira iyo nama ku rwego rwo hejuru aserukira ubumwe bwa Afrika. Yagize ati iyo nama n'akaryo keza ku bihugu bya Afrika n'abanyafrika kunga ubucuti no gukomeza imigenderanire yungukira abenegihugu mu bisata bitandukanye. Nyacubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi yashikirije kandi aho Afrika ihagaze ku bijanye n'igisabo cyo guserukirwa birushirije mu nama y'umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Igihugu c'Uburusiya kikaba ciyemeje kandi kubandanya gishigikira Afrika muri iyo ngendo yo guserukirwa birushirije. Ku bindi bibazo bihanze Afrika baganiriye ku bijanye n'umutekano mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, baganiriye kandi kujanye n'iterabwoba riri mu gice ca Sahel, baraganira kandi n'ibijanye n'ikiza Ebola aho
bashoboye kumvikana n'uwo mushitsi ko igihugu cy'Uburusiya kigiye guterera ibipimo by'iyo ndwara kugira ngo ntibandanye gusinzikaza bene igihugu ba Afurika. Ibyo bibazo nabyo by'umutekano bashize imbere cyane inyishu zo kuganira hagati y'Abanyafurika n'inyishu Abanyafurika bitoreye bonyene ata kurengera imbibe canke guhonyanga ubutaka bw'ibindi bihugu. Bamwe n'abandi barashima ko abanyamahanga Perezida Ndayishimiye akunda kwita abakoroni bafise umutima wo gufasha Burundi, naho Perezida Ndayishimiye adasiba kuvuga ko atafashanyo zabo akeneye. Ariko kubijanye n'umutekano ugumugorana hatari hake kw'isi harimwo no mu bihugu vya Afrika, ngo babona Perezida Ndayishimiye mu gihe ari ku butegetsi ahanura abategetsi batwara ibihugu bihanzwe n'umutekano muke kwihagararako bagakomeza intambara, haguhanura gushira imbere ibiganiro. Akarorero nako intambara ziriko zibica bigacika mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika ya Kongo iharanira intwaro rusangi, aho kuja hagati ngo ahimirize gushira imbere ibiganiro. Perezida Ndayishimiye ngo arungika y'abasirikare b'u Burundi kugwana. Iyo ntumbero bakabona ko ihagaze ku gukokeza intambara mu karere. Babona ko abarundi nabo mu bibazo vya politike bibagoye. Kuva Perezida Petero Nkurunziza yihagiye ku nguvu ikiringo ca gatatu, bakwiye guhaguruka bakavyikemurira mu gushiraho ubutegetsi bwumviriza abanyagihugu. Monayo ubukomoka ku mugambwe CNDD-FDD bushira imbere gusuzugura abanyagihugu. Ubuhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. Gupakira abashomeri mu makamyo y'igipolisi ukaja kubapfunga ni ingendo yo gutera ivyatsi. Ishirahamwe Aricoto niryo ribishikiriza. Ni nyuma yaho ku munsi wa mbere igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa Mukakaro 2026 igipolisi gifatiye abantu b'abagabo mu gisagara ca Bujumbura bakajanwa gupfungwa. Iryo shirahamwe rikaba rivyiyamireza ryivuye inyuma. Nkuko twabibabwiye mu makuru yacu, igipolisi cafata uwo ari we wese w'umugabo kivuga ko yiyerereza atagira ico akora. Vianney Ndayisaba, umuhuza bikorwa mw'ishirahamwe Aricoto, avuga ko ivyo vyabaye biranga igihugu kitagira intwaro ya demokarasi, aho umushomeri canke umukene atarekuriwe kwishira ngo yizane. Aricoto ribona ko gufata abantu b'igitsina kimwe ubahora ngo nuko batagira akazi, ababikoze bahonyanze ingingo ya 13 y'ibwirizwa shingiro, kandi bakoze ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Ngo bahonyanze ubwigenge bw'umuntu yitwa umushomeri canke umukene. Umuntu akenye canke ashonje akaja muri vire, Ndayisaba yibutsa ko atategeko rimubuza guca aho yipfuza hose. Ahubwo ishirahamwe Aricoto risaba leta gufata abakozi bayo usanga bataye akazi bakigira mu vyabo, nko kunywa ivyayi canke mu bubare mu masaha y'akazi. Bahanwe aho gufata abirenganira bagiye kurondera ico rirenze. Ni mu gihe igipolisi co cavuze ko gufata abo bantu biri mu kazi kaco ka misi yose. Ariko muri Aricoto ho bati nduguruye twamugina. Igipolisi ntigikora akazi misi yose gihonyanze amategeko y'igihugu, arico cari kijejwe kuyakingira. Ufashe abashomeri bose ukabarunda mu busho canke mu mazu siwo muti ndugaye twamugina. Ikindi ishiramwe Aricoto rinegura ningene abanyagihugu batwagwa iyo bafashwe, batwagwa mu makamyo nk'imizigo. Aricoto ikibaza nimba ayo makamyo yagenewe gutwara abantu canke mu gihe yogira isanganya gatemba uwobazwa abo bantu. Assurance ntiyemera ko amakamyo agiramwo abantu nk'abaraho baba bafashwe. Aricoto icambere isaba nuko agateka kuwafashwe kubahirizwa, agatwagwa neza kuko aba akiri umwere. Ndayisaba yibutsa abagiriwe amahirwe bakaronka ubuzi kudakengera umushomeri kuko atawuronka akazi atabanje kuba umushomeri. Yibutsa kandi ko abakora ubuzi atari abakorera leta gusa.
abatari bake bakaba nabo nyene baguma batera ivyatsi ingendo y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD yo kwama bwambura agateka abarundi mu gihugu cabo isi yose irorera. Bagasaba abanyagihugu kuva hasi bagaharanira agateka kabo kabangamiwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ishirahamwe Olicome rihanura abantu bashira imitahe mu mabanki canke mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na microfinance kubanza kuraba ko iryo shirahamwe rikwije ibisabwa n'amategeko imbere y'uko bashirayo imitahe yabo. Gabriel Rufyiri arongoye iryo shirahamwe yabishikirije kuwa 8 Mukakaro 2026 mu gisagara ca Bujumbura. Nuko d'abord abantu barafasiriza bakaba informe bakamenyeshwa ibibazo biba yishyirahamwe ritembagaye, hanyuma abantu bashyira amafaranga muri ibi bintu babanza batohoze urumva twaguze mu masekiteri menshi n'ubundi icyo gikunda kivuga ni sekiteri bancaire na sekiteri surtout sekiteri de microfinance. Ujyanye amafaranga ujyanye banza ubaze mugabo bobo ukintu bagenda bagira kuri iyo sekiteri bagenda babereka ordonnance d'agrément niyo babereka ko bemera bazi mugeze n'ibikwiye oya ibikwiye kinsiste n'ibikwiye. Nicyo gituma tusaba abantu bakabaza n'ibyaba ngombwa uri kumwe bariteguye kutegeka kubafasha hamwe n'izindi nzego no muri BRB babake n'umutunzi w'ibibazo bishingiye. Ikindi nibazo gihambaye nuko muri leta bogerageza bagadepolitiza les entreprises publiques depolitisation totale bareke zikore ata bintu bya politiki bigiyemo, kuko twarabonye neza mw'iki cigwa kuko nabivuze kare yuko amashyirahamwe menshi avukana n'intwaro kanaka agatana n'intwaro kanaka. Ivyo rero murumva yuko atari byiza ku buzima bw'ishirahamwe. Haba harimo abantu ibihumbi bingahe biba biri kubera bifise akazi, haba hariho amakuru abatangwa, harimo na credibilité umaneza kugira ibikorwa bikiri bikomeye. Ivyo rero muri leta bumve ko ari ibintu bikomeye cyane. Hanyuma ikindi ni uko amashyirahamwe uko twabivuze hari ibintu usanga bistructurel, ibi bintu by'uko injyane ziba amashyirahamwe agaca aguma yugara injyane baragikwiza kwiye guhagarara kuko twabonye ko biri mu makoze hamwe n'ibintu bya governance mauvaise gestion nuko intwari imbere yose imbatara cyane haba mu gihugu no mu mashyirahamwe. Hanyuma abantu bahabwa amabanga yo kurongora ibintu bya favoritisme hahabwa abantu bafite icyo kitari contrat de performance kugira ngo haze haraba ama evaluation, haze haraba ibintu novuga ko byotuma ivyo by'amaudit externe interne mugabiri professionnel ibyo byose bigafasha cyane gusura. Rero nibaza yuko la gouvernance intwari ibereye kuza imbere muri ibintu byose kugira la gouvernance de l'entreprise ikintu gikomeye cyane ziba public privé, hariho des standards zizwi ku hanze muri management ziba zizwi zigomba gukoresha kugira ngo mu by'ukuri igihugu cyacu kiri igihugu kiri ntuzenya kiri stable economiquement. Naho iyi vision y'imbonakazoza tuguma tuvuga izoshobora kuba realize igashobora gushyirwa mu ngiro mu gihe ibintu kiba biriko birakorwa kuva le standard de gestion. Nk'uko bivugwa na bamwe n'abandi mu gisagara ca Bujumbura batashimye ko dukoresha amajwi yabo abasahura ubwa mbere muri kino gihe hari ubutegetsi bwa CNDD-FDD munabashinga ama microfinance basanzwe ari abanywanyi ba CNDD-FDD. Abo bantu ngo baba barigize intakorwako ngo kandi niyo basahuye abanyagihugu ngo nta kibakurikirana. Abasahura ngo ntibariko babicisha muri iyo nzira gusa, ahubwo abo banywanyi ba CNDD-FDD ngo bariko babikora babicishije no mu mashirahamwe yitwa ko afise uruhusha rwo kuronderera abanyagihugu akazi mu bihugu vyo hanze. Mu bukene bwinshi abanyagihugu barimwo ngo bakwa amafaranga y'umurengera kugira barungikwe hanze. Abagize amahirwe bakagenda bakaba basanga n'imishahara babwirwa bakiri mu Burundi bazokorera atariyo bahembwa. Bakiri mu Burundi babizeza ko bagiye gukorera amamiliyoni menshi ku kwezi mu mafaranga y'amarundi, nabo bagaca baka amadeni hasi hejuru akazi ngo ndikabacike ngo bumva batazoteba kuyishura.
bamwe mu barungitswe bakaba basanga bahembwa make cane kuyo baba barabwiwe ibiheza bikabatwara igihe kirekire co kuyishura bakabona ko abarundi bakwiye gufata ingingo yo gukura ku butegetsi umugambwe CNDD-FDD wihaye gushira imbere inyungu gusa za bamwe mu bategetsi bakomeye muri ubwo butegetsi ngo narirya ari nabo bashinga izo microfinance n'amashirahamwe bisahura ku ruyeri kugwenge abanyagihugu. Mwakoze kuba mwashoboye kudutega abiri bakunzi mwese bararyohaguruka. Aha niho hagarukiye amakuru mwateguriwe. Ndashimiye abagize uruganda rwa radiohaguruka bakoze ibishoboka byose amakuru araboneka. Ndashimira kandi n'uguri mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira. Ndabikebanuye mwese musigara amahoro naho mu minsi iri imbere.